hari abantu bategeza kwiyumvira usamwe n'umugwiza atunga kandi atwara diaspora ku rwego rw'isi none yoza kugwanira ope gute kandi nawe ayitwara ku rwego rw'isi anivo y'isi yose onivo y'isi yose yoza kugwana n'ishira hamwe gute kandi icambere n'umugwiza atunga ariko akorera mu Burundi icya kabiri izi ngendo zose afata n'amafaranga yiwe atwara isi yose president nta mafaranga akura mu kigega c'abarundi agashavoho kari reka ngira quotations abantu bayumva nuko abona ati ubu rero twari isi yose biboneka yuko umenga twebwe yaciye dukumira yari guca nawe afata iketa kandi kati rero bidi USA mwebwe cyamutwara opi America twebwe tumaze gushiraho vision yuko dutegerezwa kubaka ikigo kiratiro duterera igihugu twarindiye ikibanza rero twebwe ntitwiha ikibanza nitwe tunaniwe kukigura mugabo kubera ko ari ikintu dutereye igihugu dutegerezwa kurindira ko leta iduha ico kibanza kandi murazi ko n'uburyo twabutoje gicaye ngaho uburyo burahari ariko mubuze ushobora gutangura ibikorwa gushikino za turindiye ikibanza imbere y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste yaratubwiye yuko aho twasavye kuri aeroport yiyumvira yuko yoba yononye isi ndimwa atwemerera yuko ahubwo azorondera dukore muri aeroport rero bamenye uko ibintu bigiye guhinduka wewe wavuga ati nzobaha ikibanza muri aeroport indani nombara ayo ma etage n'ibindi mu vyubaka indani tubanze twubake hagati hama haje ahantu mwasavye ndahabikire kurima kuko inzara yoteye rero turindiye bavuze Philippe hama twese tuja ko baratubajije aba diaspora benshi ati ubu tumaze kurungika amahera menshi ibikorwa biri hehe baravuga ati rero murabona yuko ikibanza gitevye dukore gute turazi ki dolari bobo barazi ngene bari dandaza kabisa ntigicare bitari gukora bavuga ati rero muduhe mutworohereze atubariye ko amafaranga ahari yabijya bikorwa mwateguye vyo kubaka irya nzuratira mbega nimba atari banga na yahe mafaranga ari mu kigega ya diaspora ndundi oya icunzi ico ararenga murumve yuko ni diaspora iri ku isi yose ariko tubona ikibazo c'abarundi bariko barahamwa novuga bariko baricwa mu ijambo rimwe mu gihugu ca Kenya Mozambique South Africa ico kintu mwebwe nk'abajejwe diaspora kuko diaspora benshi bumvise umengo ni muri Amerika natwebwe niko tuba dutahora mbega ko mwumva nabo bari mu bo mutwara akantu ku kandi bino bihugu muri ko mubikorera mwiki kugira aba barundi bariko baratuntuzwa ego icambere duhumurize abarundi babuze muri South Africa amaze kura abantu barenga 11 imbuga zose ku rwego rw'isi za diaspora ama OP organisation pe tuzirimo abarundi basanzwe babaserukira hari nabo muri Dubai bari kuburagizwa bavuye ngaha bagiye kwisumamo baca babatahanze ntibabahemba twe ntituryama kabiri muri Mozambique abarundi twarufise ko baturiwe amaduka baranyagwa barahunze ama video twarayabonye arico gituma ubona ni lo semaine de la diaspora haje ba Mozambique bake bivanye nuko bari mu gahinda twarabuze n'ikete na rimwe rija ku mbuga riva muri ambassade rivuga ati bene Burundi ni muhumure kuvyukuri vyabashikiye twese vyadushikiye niki no kibwira na leta inyumve ndazi ko bankurikirana cyane nibareke guha agaciro umunyamahanga azanye imitahe kuruta umurundi wiwabo natwebwe turi hanze mu buzi administration jewe sichora kunonka ndumwirabure uwi wabatararonka Hello bakunzi ba Gatech TV ubu ni Rodrigue ariko gabasha uyu munsi nakiriye umwubahwa umwe mu bantu bafise ijambo muri diaspora ndundi Yes, umuvugizi wa diaspora ndundi ntibeshe nizere ko aza kuvyivugira neza. Rero turamwakiriye cyane gose ariko imbere ko tuja muri vyinshi reka tumanze tumuhe kaze aturamutse kaze. Murakoze cyane ni Sime Nkuzu umwami umuvugizi wa diaspora ndundi ku rwego rw'isi no munsi vyabaye ngombwa ko dushika ahantu kugira ngo dushobore kuganira nawe. Washaka kuramutsa abakunzi ba Gatech TV. Turabaramukije cyane bakunzi ba Gatech turabakunda kandi mubandaye muyikurikirana kuko ni mwebwe rumara
kugira ngo dushobore gushika kuri yambona kazoza y'u Burundi 2040 2060. Tukiri aho nyene uvuze imbona kazoza ucunyibutsa event muheruka gutegura, ni event bona yari imeze neza cane mwitiriye inkingi y'imbona kazoza. Ubona abantu barayivuze ko amajambo menshi, ntoja muri byinshi nta kubajije ikibazo nanje abantu bagumye bibaza. Murabona yuko mwaheruka gusezerana canke izigihe musezerana yuko mugiye kubaka inyubako novuga ratiro mu gihugu cacu cane cane hajya ku kibuga c'indege. Hariho abavuga yuko kiya kintu mwateguye ari kugira muzimagize igikorwa mwari mwavuze c'inyubako ya diaspora. Mbega yo bigeze hehe, vyahereye hehe? Tubona umurongozi Samuel abivuga ko vyagenze gute. Murakoze cyane. Oya twebwe uko tumeze. Twebwe twavuze ko turi muri diaspora yunze ibikorwa idasinzira. Urumva turi muri ya leta nkozi ariyo leta mvyeyi. Bisigure yuko twebwe tumaze gushiraho vision yuko dutegerezwa kubaka ikigo kiratiro duterera igihugu. Twarindiye ikibanza. Rero twebwe ntitwiha ikibanza. Nitwe tunaniwe kukigura. Mugabo kubera ko ari ikintu dutereye igihugu, dutegerezwa kurindira ko leta iduha ico kibanza. Kandi murazi ko n'uburyo twabutoje byicaye ngaho. Uburyo burahari. Ariko mubuze ushobora gutangura ibikorwa gushikino za turindiye ikibanza. Imbere y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste yaratubwiye yuko aho twasavye kuri aeroport yiyumvira yuko yoba yononye isi ndimwa. Atwemerera yuko ahubwo azorondera dukore muri aeroport. Rero bamenye uko ibintu bigiye guhinduka. Wewe wavuga ati nzobaha ikibanza muri aeroport indani. Nombara ayo ma etage n'ibindi mu vyubaka indani tubanze twubake hagati. Hama hajya ahantu mwasavye ndahabikire kurima kuko inzara yoteye. Rero turindiye bavuze Philippe hama tuja kukifi. Rero tumaze kubona ko ico gitevye twavuze twe ntituraza amaraso. Tegereza kuva mu Burundi dukoze ikintu. None ya mafaranga yo kubaka inyubako niyo mwakoresheje canke mwatoje yandi? Oya twakoresheje yandi. No kuvuga amafaranga bayatanze bumve batuje. Ko ari abagiye barabaza ico kibazo bavuga ati finalema urya mugabo kuba begwa rijya faranga. Oya vraiment twebwe dusanzwe twifise ivyo dukora turagerageza tugakora mu vyacu. Ajya amafaranga yakoze bijya bintu yatanze aba diaspora, abarongozi bari ngaha n'abarundi bari hanze. Twavuze ati tutegeza gushigikira abanyempano turabe kandi rya edition yabaye ya mbere n'umwakuza tuzobikora. Ego no gushiramo design natwe rero tuzoza basha nawo uzi gukamera neza udukamerera ukuntu wo kamera vision 2040 no muzokoresha drone genzo koresha drone fata abantu bose bagiye biturire hamu bisigure neza mukaduha ifoto ati iyi muri vision 2040 no musumari hari turomufata twebwe rero namwe mugace mutsinda. Okay tukiri ngaho ku bintu vy'amafaranga mwatubariye ko amafaranga ahari yabijya bikorwa mwateguye vyo kubaka irya nzuratiro. Mbega nimba atari banga na yahe mafaranga ari mu kigega ya diaspora ndundi? Oya iconzi ico ararenga imiliyoni amajana 3 c'amajana 5. Kuko urumva twaravuze ati mbo amafaranga yose yugumaza cyo bikibazo aba diaspora ku mafaranga arabavuna msaza. Twarabwiye ati mbo ko tumaze kuvuronka amafaranga yoshobora gutaba ikibanza no gutangura fondation. Amafaranga yose mwatoje kuko amafaranga ari ahantu hategezwa guma yunguka. Muri Tazini uyagumanyeyo baguma kungukira amadolari. Mwati yose ngaha batungukira mu marundi. Banze abatwara ama OP muyagumane kugeza baduhe iki kibanza mace dukorora uburyo. Ubu rero bo baha ikibanza baca babona igikorwa. Cabona ibikorwa. Okay. Ariko Samuel yarigeze gukora kuri ya Gatek asigurira abarundi yuko bijya bintu babandanye batanga amafaranga. Ariko namwe mukaba musigura yuko mwameze nk'abahagarika n'ingingo ifashwe muri kino gihe canke vyafashwe kuva kera. Ego abarundi baratanga amafaranga mugabo ntarungikwa ino. Aguma mu bihugu barimo. Urumva abasanzwe batwara ama organisation pays ko buri gihugu turafise yo president abatanga baguma batanga izo ntererano bazegeranya. Ico twababwiye ntibamanura uburyo ino
mu makonti ya diaspora kubera ko nayo dufise ino saha aracicaye ni kugira ngo tubagumane bafise icizere kubera ko arashobora kuvuga ati none no nk'ubu dufise ku miliyaride nk'amajana 8 zikaba zicaye bigaca bishika yuko natwe ino yaba tuyafise yari kuba yarungutse mwumva bimaze iki twabwiye ati rero yagumize abadashobora kuyabika mu makonti yabo nk'abaserukira ama OPE twababwiye yuko bashobora gukorana n'ubuserukizi bw'igihugu kugira ngo ayo mafaranga aguma kingiwe kuko baratubajije aba diaspora benshi ati ubu tumaze kurungika amahera menshi ibikorwa biri hehe baravuga ati rero murabona yuko ikibanza gitevye dukore gute turazi ki dolari bobo barazi ngene baridandaza kabisa ntidicare bitari gukora bavuga ati rero muduhe mutworohereze tube turayagumanye tugume tuyungukira kwino kugeza bavuga igifirimbi citumana ubwo buryo no kuvuga rero twiteze ko hariho amafaranga diaspora baziganije ndetse n'inyungu wow azoza tuvuga ati bikorwa ku murindi yeah turafise ikintu bita Burundi Diaspora USA hari n'iyindi tubona imaze igihe kitari kinini irindi shira hamwe novuga ngo Burundi nimba ari Diaspora Opportunity USA abantu bagumye bibaza ibi bintu vyagenze gute mbega hari abavuga ati Samuel hari abamushigikiye hari abandi batamushigikiye ati iri ryashinze na Samuel kuko ntihenze Burundi Diaspora Opportunity USA tubona yuko ari ryo Samuel ari karashigikira ariko abandi bakavuga ati Samuel yatanguje rijya ya none vyahereye he kugira iryo shirahamwe ntiribandanye murakoze cyane bo jewe muri iryo shirahamwe jana mushinguzi mukuru ku rwego rw'igihugu muri BD kandi nakoze imyaka irenga 4 BD yose twishinga yari OPE ikongera uko yari urwego nyobozo ikongera ikabishira hamwe uko vyagenda n'ukwaye abatwaye ubwa mbere diaspora mu wa Harojanti we yakora nomination urumva yari abishira hamwe giyubatse muri ico gihugu ifise abanywanyi benshi agaca automatique mu burongozi aho haguca batwara iyo OPE organisation pays batwara ico gihugu rero muri etazini twebwe dukora iryo shira hamwe yari kugira ngo abarundi babayo bashobore gutabarana bongere biyubake hama baze bateze imbere igihugu twarikoze ari shira hamwe rikongera kaba urwego nyobozo ku nguvu duhabwa n'uwatwara diaspora logente ko yaciye atanga nomination ku barongozi bose twari tugize executive muri ico gihe rero harabaye injyane zivuye kuri leadership ku maronko ibintu byaravuzwe rero twavyumvikanye ko rero muri etazini iyo umuntu murenganije ntacu mukangamo twarigiye no mu bucamanza bwa Amerika twaburanye imyaka 2 rero muri ico gihe baravuga ati rero muri Amerika amategeko n'umusumeno baraba ubwinshi nomba baraba 3 vya 5 rero twari 5 bavuga ati rero barya 3 ni mu bahe baritware muri ico gihe rero twebwe twarababisiye niho haci havukana yanda mashira hamwe harabaho BC USA hariho BD USA hariho na Dikobo niho yacivuka kubera ko abarundi bavuze ati twebwe ntitwishimiye uburongozi ubu bugiye kuramutswa irishira hamwe ntibikunda rero yuko tubugumamo rero uwatwara ico gihe yari Logent ahavuye haci haza Eric niragira muri Australia wewe yaciye avuga ati jewe rero ubu kubera ko hari izo njyane nta nomination ntanga y'umuntu aserukira OPE America rero manda zose zabayeho z'imyaka 4 yari iheze ntabwo OPE America yari ifise uburongozi Samuel Ndayiragije rero amaze gutorwa yaciye avuga ati jewe rero kubera ko nabonye hari injyane haci havuka amashira hamwe 3 sinzokora ibintu vy'amanomination jewe nzokushikoresha amatora yo haci haba rero amatora muri Amerika tuvugirira abantu bagiriza ko Samuel yoba yiganza bamubeshera baramubeshera haci haba amatora muri Amerika yabereye mu gisagara ca Louisville Kentucky haca haza abarundi n'abamashira hamwe
abamashirahamwe abarongora amashirahamwe baratumiwe amashengero abakozi ba leta abafisi imigwi itandukanye baze gutora mu Burundi aca baserukira muri Amerika. Ayo matora yarashigikiwe n'amavideo kenenda yakwereka abantu bitavye ni sare barabuze ho bahagarara. Jewe nariyo ambassadeur niwe yarahagarariye Jean Bosco Barege aserukira OP America niwe yatereye n'urukumba arasinyira ayo matora abarongozi baratogwa n'umurongozi aserukira OP America ari ngaha. Rero ubu ivyababaje benshi nuko ko bari bazi yuko kare haba nomination akaraba ishiramwe rifise population justement rero mu gihe bidiyo kare niyo tukihabwiye nomination yatwara OP America. Rero mu gihe bihindutse benshi baca bavuga ati menga Samuel atwaye nabi ahubwo yatwaye neza kuko akoresheje amatora yavuze ati rero ivyo vy'amashirahamwe amaze kuba menshi ariko bavuga ngo yari yapanze akarere nawe yapanze none upanga akarere akabari utora ko bose batora haje wewe upanga akarere nkawe uri umuvugi wewe uri umujournaliste ukaza kumbwira ngo tora hajya hariko hariganwa abantu batanu bacivuga ngo yari warengana umwe wese ahubwo niwe yipangira akarere akavuga ati urengana n'uyu ushobora gupanga akarere imbere y'uwaserukiye igihugu. Jean Bosco Barege niho yarari na Yves Major kuko turafise umu Major w'umurundi yariho muhagarariye ayo matora n'abakozi b'Imana baba pasiteri bariho. Samuel ntiyarimo muri seni ihagarariye amatora twebwe twe duhagarariye nawe yari uwitoza mu bantu oya Samuel ni president yaraje ahubwo kuraba amatora niko vyagenze no muri Australia urazi ko yagiye hagararira amatora yagiye gushigikira amatora no muri South Africa niko vyagenze yaragiye kugira ngo abarundi bitore. Rero urumva niko byavuga ngo abarundi iyo utsinzwe bagomba gutsindiraho mugabo niyo demokrasi iri tegerezwa gushiraho watsinze ndetse n'uwatsinze ntigeze aba no mushirahamwe na rimwe muri ayo yose avuga gute mbere ari ngaha muri bidiyo senti yarimo muri dikobu ntarimo muri bidiyo senti harimo none baravye iki kugira bamutore gabasha mbo imigambi bose bari yamamaje ku mbuga bamaze ukwezi biyamamaza bari abantu batanu yamamaza ku rwego rwa executive shingwa bikogwa hari nabiyamamaje ku rwego shingwa ntwara comité de surveillance hari nabiyamamaje kuri comité de sage mu jambo batanu hatwa abantu 15 kugeza ubu rero amatora ategurwa muri diaspora nayahe urwego rwo hejuru remewe ko muratora ego twebwe dutora mu gihugu turimo mu jengeze muri Amerika ndumuvugizi mugabo utwara OP America kugeza kuja musi yiwe nanje yo ngaza kumukwega amatwi ageze ku rwego rwo atovya akarere ca duhurira hejuru. Yes murakoze kuvyo muri ko muradusigurira ariko tukiraho sindi ko ndopoza ivyo muri ko muravuganya kubahwa hariho ikigwati digeze kuvugwa yuko mugomba kubakisha twe turiko tuvuga ibintu biri mu mitima y'abantu kugira bibavemwo bahawe umuco n'abantu babirimo koko turacari kona n'amashira hamwe abiri arimo rujijo. Samuel byagenze gute kijya gihe byahereye he kijya kigwati ko bamwe bavuga ati Samuel agomba kwihagira ibi nabiriya uwo muco mwawuduha gute mu majambo make tumaze kuba turi muri ryashira hamwe twe twandikiye president muhisi dusaba ko boduhaho twubaka ikigwati c'abarundi babari hanze bari muri BDUSA muri ico gihe rero baciye badusaba turondere aho twumva twohabwa duca dutora ko twokihabwa Nyanzarake canke Kabezi. Nimwe mwabisavye canke ni Samuel yabisavye? Nitwe twabisavye muri biro. Biceboneka yuko rero tugitwaye Nyanzarake Samuel kari yavuka yobara amanyanga ati oya Samuel agomba gukwegera ikigwati yavuka cha rero tuvuga ati rero ivyo biragoye turondere rero hehe Kabezi. Okay, opportunity ya Kabezi yo twigeze ko haci haza rero ico kibazo cyuko habaye injyane zo kugabura leadership. Cyaboneka yuko rero iyo projet igihugu cyo kihagarika kugira ngo tubanze twumvikane niyo nzira yonyene yatumye ico kigwati kitubakwa
mugabo rero kubera ko Samuel yavuka Nyanzarake bamaze kumva yuko ikigwati igomba gipasugwe hari baje bavuga ati wa mugabo rero akundi wabo kuturuta kwiye opete byaravuzwe uyu mugabo agomba ko hari ari batera imbere tuvugane dutera imbere mugabo muri biro niko twe twumvikanye kwarondera ahantu hashobora no kuvuga abantu bari kuba abantu babeshe ko ari Samuel yagumye abisotera baramubeshera oya vraiment ni kwa kundi bavuga ngo iyo umuntu agutuka ntagutorera yari playa biro muri executive twe twapanze turabe ahantu kabisa hari ibibanza vya leta hama tange proposition kandi hari ahantu hagutse tuvuga ati rero twe twatoye imbere icatumye dutorana na Nyanzarake nuko twari twumvise ko leta igomba kubaka ikivuko kizohuza Tanzania n'u Burundi hama bacibwaka na universite ikomeye izobe Nyanzarake turavuga ati mbo turavye Nyanzarake ni impande y'umupaka na Tanzania basura bakiya kivuko hazoba visibility itume ikigwati tugiteza imbere mugabo rero kakantati uyu muntu niyavuka yaciye bibi kibazo bo reka nizere ko barose umuco twe no kuri umuntu atarose umuco azosubira abaze commentaire nta kindi kizibereyeho rero niri heshira hamwe rero ubu umwebwe mukoreramo byukuri twebwe ubu hariya dukorera mwishira hamwe bagita ni BDO niko bagise kubera ko bari basavye BDO ati kari ryo shira hamwe risanzwe rizwe mwebwe ni mureke iryo zina mutori rindi zina iryo zina bari ryo risheri bandanirizwako n'uburongozi bwatowe bavuga atoya murabesha baje twebwe ibi bintu twamaze kubishikana kurondera amastati dokimazi jeje rishira hamwe kandi byabatwaye inguvu twaye inguvu bimaze igihe kirekire bikunda yuko turihindura imurondera irindi yaje barondera iryo rindi uburongozi bwariho ubavyita BDO US abo bandi iyo niyo OP Amerikubu isanzwe itwara itazini ayandi yose namashira hamwe rero bavyumve yuko BDO yose ibunishira hamwe Dikobu nishira hamwe BC yose nishira hamwe n'amashira hamwe tuza komeye atatu ari muri Amerika ariho nirindi rya kane gitwa murayemera turayemera abo turibo ririho nabona abarundi baje bava muri Kongo bava muri Kongo bava mu Rwanda hari nirindi BCFC nishira hamwe ry'abarundi baje muri Amerika baciye muri Kongo bumva bara amashira atanu hariho BDUSA hariho BCUSA hariho Dikobu hariho abo turibo hari na BCFC ayo mashira mwese turayemera igituma tuyemera n'igiki umuntu wese afise abanywanyi barenga 100 ureka kumwemera gute kandi witwa yuko umuntu aserukira abandi kuya twemera amashengero niko nabo tubemera rero abo bose baca batwagwa na OP na batura OP kandi ntibibujije yuko bamwishira hamwe mugabo ufise urwego rugutwara ku rwego rw'isi kuko Amerika ifise ibisa intara 50 izo ntara 50 rero zitwagwa n'uburongozi bwariho kandi izo ntara 50 nazo zifisemo amashira hamwe bisumamo igitandukaniro ni ijyahe ishira hamwe barafise intérêt mugabo OP nta intérêt OP ikora mu guteza imbere igihugu cyatwibarutse ishira hamwe naryo rirashobora kuzana inyungu mu gutanga amakaye n'amakaramu mu bindi guterera igihugu mu guterera abana umva mu iryo terambere uko ariko bose umuvyeyi wabo open yabaserukira open hageze hikora itoza igihugu cyose imfashanyo za gufasha igihugu mugabe iryo shira hamwe naryo iba rifise indi intérêt isigura yuko baba bafise ukuntu bagize amategeko bafashanywa iyo umuntu ahishije urumva inzu yiwe hiye barafise amafaranga bamuha iyo umuntu yapfishije barafise amafaranga bamuha uburusho kugira ngo ahambishe wabo rero uko niko biri okay nizere yuko rero abantu bavuga ngo yaciye abanigira mu menshi Samuel ntibavuga abo bantu barabeshe ku by'ukuri kuko hari abantu bategeza kwiyumvira Samuel n'umugwiza atunga kandi atwara diaspora ku rwego rw'isi none yoza kugwanira ope gute kandi nawe ayitwara ku rwego rw'isi anivo y'isi yose yoza kugwana n'akashira hamwe nishira hamwe gute kandi icambere n'umugwiza atunga ariko korera mu Burundi icya kabiri izi ngendo zose afata n'amafaranga yiwe atwara isi yose
president nta mafaranga akura mu kigega c'abarundi. None twe tuze ngaha natwe twari hitike y'indege nta mafaranga y'abanyagihugu twakozeko. Ntavyo twari tuzi. Rero urumva ivyo vyose rero harimo kagashavu. Urumva agashavu ho kari reka ngira quotations abantu bayumva. Nuko abona ati ubu rero twari si yose. Biboneka yuko umenga twebwe yaciye adukumira. Yari guca nawe afata iketa kandi kati rero bidi USA mwebwe cimutwara OP America. Akabikora nk'abandi mugabo je nice mu biro twaravuze ati oya tubonye ko izi njyane ziri kuba ziri kuva ku nomination kwandika makete ati ishiramwe furani niryo tubonye abantu bafise duhaye ikitwara OP haci haba ibintu vy'induru cyane avuga ati none twebwe yanda mashira hamwe rero dusha dukumirwa kuko irya shiramo burya burongozi nibwo bwaca butwara rero bavyumve ko kuvyukuri ahubwo yakoze neza kuvuga ati ni mwitorere abari gutera induru bamwe nabanse kuja mu matora hamvyandi vyo mu gihugu cacu umuntu akanga kuja mu matora akaba ari yarenganye ngo sindavyemeye none shaka ari demokrasi tugana ku musozo murumve yuko ni diaspora iri kwisi yose ariko tubona ikibazo c'abarundi bariko barahamwa novuga bariko baricwa mu ijambo rimwe mu gihugu ca Kenya Mozambique South Africa ico kintu mwebwe nk'abajejwe diaspora kuko diaspora benshi bumvise umengo ni muri Amerika natwebwe niko tuba dutahora mbega ko mwumva nabo bari mu bo mutwara akantu ko kandi bino bihugu muri ko mubikorera mwiki kugira aba barundi bariko baratuntuzwa icambere duhumurize abarundi babuze muri South Africa amaze kura abantu barenga 11 imbuga zose ku rwego rw'isi za diaspora ama OP organisation pay tuzirimo abarundi basanzwe babaserukira hari nabo muri Dubai bari kuburagizwa bavuye ngaha bagiye kwisumamo baca batahanze ntibabahemba twe ntituryama tuguma dukorabora n'uburongozi muri abambasaderi tukababwira ati ibintu ntibibaho ikibazo ca mbere izo nkuru tuzumvise twabanje kugayira abambasaderi n'imbere ya son excellence twarabivuze South Africa babuze abantu 11 twarabuze n'itangazo na rimwe risohoka ati kandi abavuga ngo nabamenyekanye abo nabamenyekanye bazwi n'uburongozi busanzwe buri muri South Africa butserukira abarundi kandi abarundi bo muri South Africa bobo bakunda yuko abantu babo bahambwa mu Burundi imivyimbi 5 nimaze kuza mu Burundi imivyimbi 6 iri muri morgue nubu bariko baravuga tugira ico dufasha kugira ngo abantu baze guhambwa mu Burundi ico ni kibazo rero kihari mu buserukizi bw'igihugu hari abantu batazi ivyo barimo kabiri muri Mozambique abarundi twarufise ko baturiwe amaduka baranyagwa barahomvye amamiliyoni n'amavideo twarayabonye arico gituma ubona ni la semaine de la diaspora haje ba Mozambique bake bivanye nuko bari mu gahinda twarabuze n'ikete na rimwe rija ku mbuga riva muri ambassade rivuga ati bene Burundi ni muhumure kuvyukuri ivyo bashikiye twese vyadushikiye turiko turakurikirana tubaze igihugu ca Mozambique ca igihugu ca South Africa igituma abantu bameze uko twarabuze muri Dubai twarumvise abana bavuye ngaha bagiye kurondera ubuzi kwisumamo mugabo urumva bamwe baciye muri zanzira leta itagomba basanga bagize ikibazo tuvuganye n'ubuserukizi buri hariya bavuga yuko bamaze kwakira abarundi barenga ibihumbi 10 bagiye barondera ubuzi kandi benshi ntibafise ho baba nabo barasaba yuko leta yarasizeho urutonde rw'ingene abarundi bagenda ubwo bushira hamwe buri ku ruhande bubahenda bukabaka amafaranga bakabatwara babashikanayo bakabata hanze ntaco babafasha bagaca bicomokera umurundi agaca jegera ari mwibarabara nta kidubaisme azi kuvuga nta rurimi na rumwe azi kuvuga urumva ucumenga ntazi uko bafungura ntazi uko bafungura nomba yatwaye amadolari amuherana n'ingoga aca sigarana amarundi hariya nta marundi barya usanga bari mwibarabara none tukiraho ico kintu mwebwe muri ko muragikora kwiki uko turi kugikora turiko turaganira n'ubuserukizi bw'igihugu nabo badusavye yuko abarundi nkabo bategerezwa kubanza kuraba urutonde leta yasizeho bakaza mu nzira y'ukuri bavuze yuko ababatera ibibazo nabatari mu nzira y'ukuri mugabo batwakuye bose turafise uburongozi buserukira OP muri Dubai Kevin yari cyo tumurondera bagaca bashikaho bo barundi bari bagaca babafasha kubashikana ku buserukizi bw'igihugu hama nabo bagaca baborienta hari abaca badusaba ko twabaronderera inzira bagaruke mu Burundi hari n'abadusaba ati muturonderera aho tuba turakora kugira ngo ntidutahe tutarose
utwo twerekana mu muryango kuko abo bantu bagufatira passport baguhaye akazi banza gufata passport rero kugira ngo usubize passport nuko amasezerano mwumvikanye mubanza kuyakwiza rero hari n'abarundi gushikino saba dafite ivyangombwa badashobora kugaruka kuko passport ababahaye ubwo buzi barazifasha rero ivyo turiko turakora uko dushoboye kugira ngo ubuserukizi buri hariya buserukira igihugu budufasha abo barundi baronka inzira ariko tugasaba nkuko badusavye nibace mu nzira leta yababwiye nziza hari amashira hamwe leta yatanze urutonde rw'ingene baja he kwisumamo murabona ikibazo twe dufite muri Arabie Saoudite ucaratore umuti ubu bagenda neza nabo baja Dubai n'ahandi ikintu mwakoze neza pre nibitonde bakurikize uburongozi turazi yuko twese tugomba ubuzi mugabo vyo bimaze iki kugenda n'udufaranga wari ufise tugahera ugacuba mu ibarabara kuri kutwe investing ngaha ubeho neza ukabandanya ubuzima neza ni vyiza kugenda mu nzira nziza kuko kugenda mu nzira yego bon reka twizere yuko ino message yashikiriye abo yega hanyuma natwe turateye ivyatsi vraiment abo bantu ko bavyitwayemo nk'abambasaderi bari bakwiye kugira ico bakoze yego hanyuma tugana ku musozo mbega diaspora ndundi canke iyo ope novuga iri mu bihugu bingahe ope diaspora ndundi iri kwisi yose kirese wikumiye kwikumira niki hariho barundi bava ngaha akanka kwemera kari umurundi asi hari akavuga n'icongereza kiragoramye ukamumva kabisa kari umurundi agere muri Dubai akavuga ikirimi cyo muri Dubai ntacazi mugaba amaze kugira kandi we umuravye kwisura we uri wacu turakumenya n'intambukira kuranga nawe winyegeza hari akantu ugira kakagucanga kakirundi kakavyuka mugaba ikibazo tugira abo binyegeza baseruka ibibazo bije iyo bagize ikibazo acaza ati gaje ndo murundi akaca yemera none wewe bite bakwiye gukora iki rero ico bakwiye gukora imanga icuri umuzungu nahaza ngaha ntuzomubwira yuko atari umuzungu nuko gusa niyo ntambamye tugira vraiment ukuntu duha agaciro abazungu siko cyo kimwe n'ukuntu baduha agaciro nabo oya kuvyukuri niki no kibwira na leta inyumve ndazi ko bankurikirana cyane nibareke guha agaciro umunyamahanga azanye imitahe kuruta umurundi wiwabo yes natwebwe turi hanze mu buzi administration jewe sichora kunonka ndumwirabure uwi wabatararonka simba mukuru niko biri nyene ntambi mufise ikirindi rero ikirindi ngaha gifise ndi abatama bacu ni borohereze abana biwacu banze babaha akazi kujya son excellence yavuze ati ndiko ndarondera n'aba diaspora bafise ubumenyi ari bo baza bakore mu bisata tubona bikomeye kuri ko duhe abanyamahanga Magufuri yapfuye yabikoze neza Traore ariko arabikora neza cyane udasize uwi wabimbe iwi wanye imbere tuzoguma duteza imbere abazungu abi wacu bajegere kandi barize yego yes bakunzi ba Gatech TV nizere yuko mwanyuzwe ubutanyuzwe ari hano twizere ko nitwagutumako uzogaruka nta kibazo turabashimiye namwe mwadukurikiranye turabashimiye ukuntu mugenda mugira comment mubwira nabandi babandanye bagira subscribe bo babigize felicitation kugira tubandanye twubaka umuryango mwiza kandi utagase turangije tubabwira ngo Imana ibahezagire kandi Imana izigame uburundi bwacu na diaspora ndundi muri rusange ciao ciao